ndavye ku kuguru ndahasanga inzoka isumba ukuguru k'uyu mukameramani. Yanyizingiriyeho yararamye. Ntitwahawe ububasha bwo kuvura malariya, oya twahawe ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Haje umusuma kwiba ngacishamo mu gikarato, ca mubibona acishije mu gikarato ngo acakwega ugutwi kwaryoshe. Imana yacu ni Imana y'ibidashoboka. Mvugira ngo amena kandi. Nezerejwe cyane no kuba muri kino kibanza, kandi anezerewe cyane. Dutegura urugendo twapanze kuza ku munsi w'ejo wahise, ari umunsi wa gatatu, kandi twaraje. Ariko imodoka narimwo bambwira kwiza gushika i Kigali isaha 5 z'ijoro. Numva ntabwo no bishobora, ndabasaba ko nasigara ku mupaka nkaza gukomeza urugendo uno munsi. Rero nakomeje urugendo kandi dushitse ngaha amahoro. Reka Imana ihabwe icyubahiro cyane. Amazina yanje nitwa Sabimbona Esron, nsanzwe ndumuvuga butumwa bwiza, nkabanyoboye ministere yitwa Voice Gospel Ministry mu karere ka Bujumbura. Ino mvuga mu karere ka Rubavu, natwe ni mu karere ka Bujumbura, ariko ndi muri capitale. Imana ishime cyane. Umugwa mukuru w'Umurundi ni Bujumbura. Imana ishime cyane. Sanzwe nubatse, ndafite umudamu, dutegura urugendo, twarateguye ko tuzazanana, ariko kandi ntivyakunze ko tuzanana, bivaye nuko harabura indwi zibiri kugira ngo yibaruke. Niko mubivuga ino? Yibaruke. Rero ntabwo yofata urugendo rw'umunsi wose ari mu modoka, twaba tumugiriye nabi. Nuko bimeze. Rero yarantumye ndabatashe ndabaramutse. Imana ishime cyane. Ikigira kabiri, hari abantu bipfuje ko twozanana ngo banezerewe n'uyu murimo ngaha, ariko mu nyuma biza kugorana cyane. Si ukuvuga ko uburyo butari gushobora kuboneka, oya, ahubwo n'ababurose bagiye kubura uburyo baza, kuko abantu bafise social media baramaze kubona ikibazo c'igitoro kiri mu Burundi. Turamaze hafi, iki kibazo kiramaze nk'imyaka 2, ariko uku kwezi kw'indwi kwabaye kubi cyane mu vy'igitoro. Ushobora gusanga utonze ku modoka ugatonda iminsi 2 utarashikirwa, ugasanga abantu bari kugenda ku 50,000 uhagiye ku 100,000 canke 105. Rero nuko vyagiye kugenda, bituma tutabasha kuba ku mwanya mwiza, nabo twari kumwe ntibabasha kuza, ariko ubucuti burahari kandi tuzaza. Imana ishime cyane. Uyu ni umunsi wa mbere tugiye gukorana, ariko mbabwira ko hari icyo Imana yandungikanye ku buzima bwawe. Hari icyo Imana yantumanye ku buzima bwawe. Hari icyo Imana yambyenza kukubwira ku buzima bwawe. Imana ishime cyane, kandi nucakira kiraba urupfunguruzo rudasanzwe ku byino minsi 3 tugiye kumarana. Yaba wabyumvise kuvuga ngo amena. Kuzamura ibiganza bya duhereza Imana icyubahiro. Haleluya. Reka dusome mu vyahishuriwe Yohana. Nuko mubivuga? Ya. Ivyahishuriwe Yohana ni igice ca 21, turasoma umurongo wa 4. Okay. Twashitse, ni igitabo ca nyuma, ni ku rupapuro rwa nyuma, ntabwo hagoye kuboneka. Izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho.
muracumva iki kintu? Hari ibintu bibiri, izohanagura amosozi yose ku maso yabo. Abandanye usome mu Kinyarwanda ntacyo. Reka dusome igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 21. Ni na kimwe ku murongo wa 4. Nushaka kwifuza ku murongo wa 4 haratubwiye ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo. Izahanagura amarira yose ku maso bimbwire mugenzi wawe. Kandi urupfu ntiruzabaho ukundi. Kandi umubabaro cyangwa gutaka cyangwa kurebwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize. Somera umurongo wa 5. Iyicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya. Kandi ati andika kuko ayo magambo ariyo kwizerwa n'ay'ukuri. Mvugira ngo amena. Mubwire ngo ni ivy'ukuri. Aya majambo ni ay'ukuri. Aya makuru dusomye yanditswe n'umwigishwa wa Yesu Kristo bamwita Yohana. Ni Yohana yahamagawe, guhamagagwa niko bivuga, akuze cyane gusumba abandi bigishwa. Ni Yohana numwe mu bigishwa Yesu yakunda. Hari kuba umwigishwa wa Yesu, hari no kuba umukunzi wa Yesu. Ushobora kuba umwigishwa wa Yesu ntube umukunzi wa Yesu. Ariko hari ikintu kimwe nemeza cyangwa se mpamya ko ndi muri kino kibanza. Umukozi w'Imana yampamagaye ni umukunzi wa Yesu. Nicyo kintu nje kumushimiraho bwa mbere. Yaba atari umukunzi wa Yesu ntabwo nari kuza. Ndagushimiye cyane. Ntabwo nzakorera mu mavuta y'u Burundi, nzakora munsi y'amavuta y'umukozi w'Imana wa hano. Ndamushimiye cyane. Bishoboka mumfashe tumukomera amashyi. Ndashimiye staff, abakozi b'Imana bose bakorana. Amena. Bakantumira. Mbere yaho tumenyana nari nyoboye ishengero rinini cyane. Twagize komite yo gutumira abantu bo hanze, dusanga si ikintu cyoroshe. Ariko kandi tuyari mu migambi, mu nyuma nkuko byagenze ava muri Anglikani, nanje bigenduko ntaramutumira, ariko nzabatumira. Amena. Imana ishime cyane. Ni Yohana yari umukunzi wande? Mbariza mugenzi wawe ati uri umukunzi wa Yesu? Ntakwishure. Icya kabiri, ni Yohana iminsi yose ntiyigeze ashira umutima ku nyungu z'iby'ubugingo, ariko Yohana yashize umutima ku nyungu z'ubwami bw'Imana. Yaratandukanye cyane na Petero, kuko Petero mu kujyana na Yesu yagendana na Yesu afise imbugita, yaba yiteguriye ko haza kuboneka inyama cyangwa se inyoni cyangwa se ikindi kintu cyabagwanya akakigwanya mu mubiri. Ariko Yohana aho kugira inkota mu bwubati, wewe yagira ijambo rya Kristo akamata mu gituza ciwe. Mu gituza nivyo murahumva. Imana ishimwe cyane. None ubwo nagize ikibazo, ndakunda Ikirundi.
i Bujumbura hari ababwirizabutumwa benshi b'abanyarwanda kandi barantumira barankunda n'ukuri barankunda barantumira n'ubundi ko ndazambwiye ngo uzaturamukiriza ab'iwacu ngeze i Kigali bamuhuza n'abantu b'abanyakigali b'abakozi b'Imana n'abasenzi bibaza ngo ndi bubwirize i Kigali bazi none nagiye urugendo rw'amasaha ane yose ntabwo bari bushikino Imana ishime cyane. Uyu Yohana ni Yohana yabaye hafi y'umuryango wa Yesu Kristo. Kristo amaze kuja mu ijuru. Imana ishime cyane. Ni Yohana kandi yahuye n'ibibazo byinshi n'ingorane nyinshi cyane. Hari abantu binjiye mu gakiza baca bibaza yuko bashitse muri Yesu byose babiheze. Ya ntabwo biri uko. No ndaguhenze. Iri joro naraye mu hoteli. Imodoka yadushikanye isaha 4. Maze zari saa 4 sikavuga? Saa 4 ni Kiswahili. Maze kwashika ndaryama. Maze kuryama Imana irangenderera. Irambwira ngo kuri ujya musozi hagiye kubakwa ikintu kinini cyane. Naje kumenya ko ntavangiwe. Impamvu nijira muri pafu bandiriye urupapuro rw'inzira bararunyegeza. Nararishe muri banki narifotoje byose byararangiye. Diregiteri wa pafe niko bayitino bijya biro apana ibiro bijejwe immigration ino muyita hajya bashakira passport. Twegi wacu bayita pafe. Narahejeje kuriha byose n'amafoto baranayisinye baca baragenda barayihamba. Njyamye Imana irambwira ngo uraza kugenda hamubonane n'umudeje. Ntabwo bishoboka ujya yayisinye. Ariko naragiyeyo ndamubona abari waza kuyintorera. Kuza Imana irambwira ngo hari amaresi yawe ataza kugaragara ariko irambwira ngo araza kugaragara. Hanyuma amaze gushikayo tumara isaha n'inusu bazirondera barazitora. Bisobanurwa ngo niyo message Imana yampaye ya kino kibanza ko kigiye kwaguka kandi ngo kizoshika hejuru cyane. Ntabwo Imana yambeshe. Ariko muri message nkuzaniye kuba warakijijwe ntibisobanuye iherezo ry'ibibazo byawe. Yesu yavuze ngo isi ni yabanka muzomenye ko nanje yabanje kunyanka. Iyo niyo nkuru nziza ya mbere ndakuzaniye. Icya kabiri Yesu yavuze ngo mu bibazo nzaba ndi kumwe namwe. Muzaca mu muriro ntuzabatwika, muzaca mu mazi ntazabarengera, ariko muzoba mwayaciyemo. N'uwo muriro muzoba mwawunyuzemwo. Hari abantu muri kino kibanza bariko baranyura mu muriro. Hari n'abandi bariko baranyura mu mazi. Hari igihe umuntu ashika mu kibazo abakene cy'inzara bakamwita umukene. Ubwo rugezo murakumva? Abakene bakakwita nibwo rugezo rero rwo guca mu muriro. Yohana umwe mu bigishwa ba Yesu yonye aca mu muriro muri ubwo buryo. Bamaze kumucisha mu muriro yari ngunguru y'amakoto, ntabwo yagize icyaba. Ariko Yohana bamaze kunanirwa bamuta mu kizinga Patimosi.
iki kizinga Patimo cyarimwo ibikoko bikomeye, cyarimwo inzoka, cyarimwo imamba, cyarimwo intare. Ndavuga impamvu harimo intare. Ubundi bwo Yesu agira ikimuserukira mu isi, kandi iyo ufashe umwana w'intare ukamushyira mu ntare, izo ntare ntacyo zimugira, ahubwo ziramwakira. Nicyo cyabaye kuri Daniyeli, ageze mu rwobo rw'intare ziravuga ngo dusangiye akaranga, kuko nawe ari mu muryango wa Yuda. Nicyo cyashikiwe Yohana amaze gutabwa mu kizinga. Zirya ntare ziravuga ngo uyu nawe ni wo mu muryango w'intare. Nubwo rugezo Yesu ashaka kugeramo. Maze Yohana yandika ibintu byinshi cyane, kuko yanditse igitabo cy'ubutumwa bwiza, yandika ivyete 3, yandika n'iki gitabo twasomye cy'ibyahishuriwe Yohana. Yabonye ibintu byinshi, ariko arangiriza ku makuru meza nakuzaniye. Aravuga ngo ibibazo byose mwaciyemo, aravuga ngo intambara zose mwaciyemo, mwanyuzeho. Yes. Aravuga ngo n'umuriro mwanyuzeho, Imana yarawubonye, hari isanduku yabisizemo. Aravuga ikintu gikomeye ngo izahanagura amosozi yose warize. Hari igikorwa Yesu azagukorera atigeze akora kuva yakabaho, ngo azafata umutamana wiwe wera aze ku buzima bwawe, aze aho wicaye, ngo akwegere, aguhanagure, asubire aguhanagure, avuge ngo ndahanaguye amosozi yose. Amwe waririra mu cyumba usenga, amwe warira bakwirukanye mu nzu, amwe warira wabuze urubyaro, amwe warira wayobewe ku ishuri, amwe warira wabuze amafaranga yo kwiyunguruza ukagenda n'amaguru, amwe warira wabuze icyo kwambara, abatambaye akaba aribo bakwambika. Ayo yose ngo uwo munsi Yesu azaza ngo ahanagure amarira yose, ngo kandi ugutaka n'uburibwe nabyo bizahagarara. Twigeze gutumirwa mu rugendo najyanye na madame, rwa rugendo runini rw'ivugabutumwa. Twagize ikibazo kimwe, twagiye ahantu baduha itike, dutashe dusanga yaraduze, yatudugiyeho. Duca tugenda ibirometero bishika 15 n'amaguru, kuko twari tumazeho iminsi myinshi muri icyo gikorane. Ino mucita igiterane, natwe tucita igikorane, muzamenya n'indimi zo hanze. Bwira mugenzi wawe nge, bwira mugenzi wawe haleluya. Ariko uko gutaka wagize Yesu yarakubonye, nuko kurira wagize Yesu yarakubonye, nakujya kurira kwa mukeba wagize, mukeba niko bamwita, ya Imana ishimwe we. Nage yarayabonye, nage amakofe wariye kubera kaninja ko hanze. Sikoro kino naho aravuga irenje ndamuzi, rokara mparumva twitutuninja nivyo bavyita ino. Imana ishimwe cyane. Ariko uyu ni umunsi wa mbere, Imana ishimwe cyane, kandi ndanarushe, ariko sinogera nakubwiye message. Nage warize kubera kajya kaninja, Yesu yarayabonye. Rero mu myosozi yiteguye guhanagura cyangwa se gukuraho, nage arimo. Kera cyane ngitangira umuhamagaro, natangiye kuvuga ubutumwa muri 2010. 2010 ni Gifaransa ni langue officielle. Imana ishimwe cyane. Umunsi umwe ndiko ndigisha, hari ahantu nk'aha nyene pastor, mbona abo ndiko ndigisha
barasohotse barirutse barahunze. Mbajije uwa nyuma arambwira ngo niwirabe ku kuguru. Ndavye ku kuguru ndahasanga inzoka isumba ukuguru k'uyu mukameramani. Yanyizingiriyeho yararamye yasize umutwe hejuru. Arambwira ati ubuzima bwawe burarangiye. Reka ndakubwire, ntitwahawe ububasha bwo kuvura malariya. Oya, twahawe ububasha bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. Reka ndakubwire, Yesu ntazoza gukiza malariya muri iki giterane. Ibyo nibitangaza hebeye abaganga. Ntazoza kuvura inzoka, ibyo yabirekeye abaganga. Ariko azaza kuvura diyabete, iki giterane azavura sida. Imana yacu si imana y'ibishoboka. Ibishoboka yabihebeye abana b'abantu. Imana yacu ni imana y'ibidashoboka. Muragitahura iki kintu? Ni imana y'ibidashoboka. Inzoka ndayibwira ati wanzoka we, uhereye uno munsi shika hasi. Bazabona inzoka ikorokeye hasi. Ndabwira nti muze muyiterure kuko yamaze gupfa. Umva, imana yacu ni imana y'ibidashoboka. Ikibazo na kimwe kizagutera ubwoba, nta n'intambara n'imwe izagutera ubwoba, kuko umugabo twizeye ni umugabo arengeye inzoka, ni umugabo arengeye ibyo uri kurabona. Hari abantu bihebura, bakihebura kugeza ku rugezo rwo hejuru, ku buryo n'ibyo umubwira akubwira yuko uri kuramuremesha. Niko mubyita kuremesha umuntu? Guhumuriza, kumwihanganisha. Niwihangane ejo bizahera. Oya, twe ntituza kwihanganisha abantu, tuza kubaha ubuzima buri muri Kristo Yesu. Mvugira ngo amen. Yohana arandika amajambo arabanga izohanagura amosozi yose ari ku maso yabo, kandi ugutaka n'uburibwe ntabwo bizongera kubaho. Mbwira mugenzi wanjye igihe kigiye kuza, agiye kuguhanagura amarira. Imubwira ijambo rigira kabiri, iramubwira ngo andika ayo majambo kuko ari ay'ukuri kandi ari ayo kwizigirwa. Si amajambo y'ibinyoma, si amajambo ya pasiteri, si amajambo ya profete, ni amajambo y'Imana, ngo ni amajambo yo kwizigirwa. Ntacyo bitwaye ibyo uri kuracamwo, hariho ijambo ryo kwizigirwa uno mugoroba. Kwizigirwa no kwiringirwa. Ni ukwiringirwa. Imana ishimwe cyane. Umunsi umwe turi kumwe na Theogene bose babireba, bakoze igikorane kiraduhuza, adushingira intahe. Yari umuririmbyi nanjye ndi umuvugabutumwa. Aravuga ngo twigeze kuva hano twaba mu murenge ngo tuzi Kigali, ngo tuba mu nzu ifite umugina, umuswa, kirago niko mucyita, ngo bukeye dusanga wa muswa wakiriye. Ngo rero mwijoro ngo turyamye kubera ntibari bwashyireho ibiyo ku madirisha, ngo haza umusuma kwiba. Haje umusuma kwiba ngo acishamo mu gikarato, cya mubibona, acishije mu gikarato ngo acakwega ugutwi kwa Theogene. Reka mabwire, nta muntu n'umwe ariho azohanagurwa amarira atarisi. Nta muntu n'umwe azomogwa ibikomere atagize.
nta muntu n'umwe azanezezwa atabanje kubabazwa. Menya neza ko ibyo uri kuranyuramwo uno munsi ni ntahe y'ejo, ariko uraza kubinyuramo. Mbara mugenzi wanjye uramaze kubinyuramo? Imana yavuze ngo izohanagura amosozi yose ku maso yabo. Ndagutangariza uno mugoroba, igihe cyo guhanagurwa amosozi kirageze. Kikibitswe mu nyuguti ko muvuga, ntabwo kikibitswe mu magambo, ntabwo kikibitswe mu byanditswe, ariko uno munsi nyene kirasohoye. Tugitangira iki giterane, ndatangariza buri muntu wese yahaje yuko igihe cyo guhanagurwa amosozi giserutse ku buzima. Sinzi umaze kurira indobo zitanu, sinzi umaze kurira ingunguru, sinzi umaze kurira ubwato, ariko kwangana kose Yesu ariteguye kuyahanagura. Profeti 100 harimwo babiri babizigirwa b'Imana, umushumba wa Nyaribo, naho 99 baba arabaye sikoro, muracafise umwe muri kino gisagara. Binyuze muri we amosozi aragiye kuvaho. Ngira mugenzi wawe ngo amosozi agiye kuvaho. Hari abantu bagize amarira kandi n'ubu bakiriko bararira. Hari abantu n'ubu nyene bava muri kino giterane bakiriko bararira, ariko nagomba kubwire ngo Imana yantumye kuva Burundi ikazana muri no murenge, ntabwo iri bukure kuko, ntabwo iri bukure kuko yemeye kureka ibiguzi byose kugira ngo ize guhanagura amarira. Iyi ndwi yahuriranye n'ibiterane bitatu nari mfite, na kare mu gitondo bari bakinyibutsa bimeze gute, atuye nagiye ahandi, mwe nzaza mu cyumweru gikurikira, ariko uno munsi ndagiye ahandi. Haleluya, sema amena. Muragiye guhanagurwa amarira. Ijambo ryavuze ngo genda ubivuge, kuko aya majambo arayo kwiringirwa kandi arayo ukuri. Imana dusenga, Imana dukorera iraje guhanagura amarira, iraje. Haleluya, tugiye gusenga Imana. Ejo uzutumira abantu byibura batatu. Ndaguha impamvu. Tuzadufise ikigwa kivuga ngo niki wokora mu gihe uhuye n'ibibazo bigusumbya ukwihangana. Niko uvuga? Ukuvumiriya. Niki wokora mu gihe uhuye n'ikibazo kirengeye resistance ufise. Niyo muzobona yuko utugeragezo twose twari twaraje n'utuzoza ari dutoya, muzatangura gutambukira mu nyishu. Niki wokora mu gihe uhuye n'ikibazo kirengeye ukwihangana ufise. Haleluya. Uno munsi nariko twariko n'imponjo. Ino murahonja? Nuko mukivuga. Guhonja ni kuja gusoma mu munani ukumviriza. Gusogongera. Kuja kunugenda ukagura ivoka kuraho gato ikumviriza kwiryosha.
ariko ejo mvugira ngo ejo ibibazo by'imyaka 100 bizavaho mu minota 2. Sema amena. Ejo ni kuwa gatanu. Ejo ni kuwa gatanu. Kuwa gatandatu tuziga ku kiganza c'Imana uburyo kigendana n'umuntu n'uburyo gikoresha. Haraho uzasanga udakeneye isengesho, ukeneye ikiganza c'Imana. Haleluya. Uzahita ukoresha iryo banganura imenya. Ibyo baguhanuriye uzatangira kubigenderamo. Naho nyene uzatumire. Ariko uno munsi ndaguhaye imponje bavuze ngo nigo gusogongera. Pastor muzanyigisha ikinyarwanda. Ndabonye impamvu. Mvugira ngo amena. Ngira mugenzi wawe. Atamosoza aragiye kuvaho. Mundabire mu maso umutwengere maze umubwire ngo amosoza aragiye kuva. Reka ndakubwire aka kantu. Iminsi yose niwicarana n'umuntu hama tukamugira ati mubwire iki kintu cyiza hama ntakivuge uzahita umushyiraho point d'interrogation akabaza. Mu bantu bataba bashaka ko wegera imbere abarimwo ninkubwira ati mubwire Imana ikugirire neza agaca yinumira cushiraho mubwire ngo igihe cyo guhanagurwa amarira kirageze. Yabikubwiye ariko ongera umubwire ngo icyo unyipfuriza ningwike suko nyene icyo unyipfuriza kibanze kikubeho inshuro 7. Wabyumvishe neza mubwire ngo kikubeho inshuro 7. Ongera umurabe mu maso. Haleluya. Umubwire ngo icyo unyipfuzaho kibanze kikubeho inshuro 7. Imana yantumye kandi yambwiye yuko igihe cyo guhanagurwa amarira kigeze. Harabarize bihagije. Ngira mugenzi wawe ngo igihe ni iki? Ntabwo ari ejo, ni nonaha. Ntabwo ari mu ndwiza, ni nonaha. Gukira ntabwo ari mu ndwiza, nuno munsi. Kubohora ibyawe ntabwo ari ejo, nuno munsi. Iri jambo rivuze ngo izahanagura amosozi ku maso. Ubundi bw'amarira ni Kinyarwanda, mu Kirundi tuyita amosozi.
urizona umusozi uri kurarira jama yangu, umenye ko biba byarenze. Hari abantu batarize gusa bagize amosozi. Ega amarira niko tucita natwe, ariko amarira ni urugezo rwa mbere fondamentale ugitangira. Ariko bigeze ku marira rero ku mosozi ni cyagihe nyine bamaze kumanuka ari menshi. Rero inkuru nziza nazanye nubwo yabaye menshi hari uwemeye kuyahanagura. Ntaza kuyahanaguza Yesu ime, aza kuyahanaguza ibikorwa. Ariko we ndiko ndumva ubwiza bw'Imana. Pastor, hari igihe Imana ituma marayika, hari n'ikindi gihe Imana yimanukira. Reka ndakubwire, uno munsi Imana ntiyatumye marayika, yiyiziye. Rero iyi Imana ije ibije guhanagura amarira. Vuga ngo yiyiziye. Niko mukivuga? Imana ibaho umugisha. Reka buri muntu wese abyaguruke. Niko mubyita? Ahaguruke. Iyo uvuze ngo umuntu ahaguruke ni imvugo yo kutamwubaha. Natwe turagikoresha. Ariko iyo umubwiye ngo vyaguruka ni icyubahiro. Ni umuntu abyagiye hamagiye kugira nte kuvyaguruka. Ushobora kumanika ikuboko kwawe. Haleluya. Ariko ndumva n'ikirere cyo kuvugishwa gatoya. Kandi segunda guhanura. Ndashaka kuvuga haleluya. Reka ugara amaso yawe, umanike ibiganza byawe, funga macho, uinue mikono. Niko uvuga guhumiriza. Uhumirize amaso yawe. Hari abantu bamaze iminsi bumva ibitero by'umutwe uremerewe cyane. Haleluya. Abantu Imana ije kubakoraho nonaha. Nonaha. Haleluya. Niko numva Imana mu marira ya mbere ije guhanagura n'abantu bari baremerewe, bananijwe, baruhijwe n'ingwara. Ingwara ni maracumva ubugwayi. Aba bantu Imana ije kubahanagura ya marira y'izi ngwara. Ejo tuzakira intahe cyangwa se hirya y'ejo, ariko Imana iraje kwepura ikibazo cy'ingwara. Ntabwo ari ejo, ni nona. Vuga ati Mwami Yesu, ndagushimiye kunkijije iyi ngwara. Vuga ngo ndakize nona. Ndakiriye gukira. Manura ibiganza byawe. Haleluya. Mvugira ngo amena. Murazi ikintu bita ibitero by'abarozi? Murabizi? Ukaza wumva biriko biraza, biri muhira. No munsi muraza kuryama musinzire. Abo ntabwo mabwira bamanike ibiganza kuko barahari. Bariho bimaze iminsi bizengereje. Biriho. Ndi mushasha, pastor ntabwo twabivuganyeho. Ariko mama mabwire birahari. Hari n'abaje mu hano materaniro bariko barabihunga. Bavuze ati ebana nta handi hantu mbona ubu. Byanse. Ndagiye kwa Pastor Labani.
pastor ugiye kwandika izina wayi hariyo abantu bagiye kuza baza kuri uno musozi bagishika hajya hirya bakavuga ngo dutwaye muri wa mugesera muno cyumva ya nkozi y'ikibi wa muntu mubi niba mutujanye ubwo abadayimoni batahita batangira kwiruka batashika muri kino kibanza kuko hano hagiye kuba umwasi wabo mu buryo burebure. Imana ishimwe cyane. Ntutinye kuza kuko kino kibanza Imana igiye gishira hejuru. Icya kabiri iki kibanza kigiye kubamwe umuti. Ari kintu ngiye kuvuga ni mu gifaransa niko Imana ikimbwiye. Irambwiye ngo igiye kuzana abaganga bavura ingwara automatique apana kurindiriza ejo automatique. Ugira mugenzi wawe ati birindirire hano hantu bimubwirire kandi ati bitegerereze hano hantu ubitegerereza hanyene kuko uzobibonesha amaso yawe kandi Imana yavuganye nanje niyo kwiringirwa. Imana ishime cyane. Nahabagawe ndi umwana muto 2010 ntangura kuvuga ubutumwa nari mfise imyaka 17 avuga 17 mu Kinyarwanda 17 mu Kirundi ariko ibyo ntibisa 17 nibwo Imana atangira kunkoresha ntangura icyumba cy'amasengesho ministry kuva ntangira ibyo yavuganye nanje nagemo nabisohora. Ahantu twatangiriye umurimo ico gihe hari inzu yatobotse yava y'ivyatsi niko muzita nyakatsi ariko ikigarisha mwarazirukanye warazirukanye rero icyo gihe yarava amazi akadusanga indani nanjye mfite abantu ndiko ndasengera bagwaye hagacagwa ikivura cyinshi kikadukubita amazi akaza ari ruje apana ajya imvura kubera ko baba barayitetsemo yaratobotse imyotsi yarakubise. Umunsi umwe Imana irambwira ngo uyu mugabo nzamubakira inzu nziza isumba izindi. Iwacu tuyita ngo kuri umutumba ino naho ni kuraka kuri umusozi. Maze icyo ngenda ahantu bita Igitega nari mvuye aho bita mu Ruyigi. Abakoresha Google baca baraba ukuntu hangana ni ibirometero bishika 90 na bingahe. Maze kuja kubayo nzibujumbura maze kubujumbura hacigiye kinini ntaduga nduze kuri ako gasozi nyene nzambona sanganije kigira 10 cy'amavoka. Haleluya. Mavoka muranyazi ariko yabaye kigira 10 kiryoshe cy'amavoka meza cyane c'10 mu kiti c'10 mu kita ngwiki endiziyeme dime none si c'10 ya nabivuze neza. Arambwira ngo cyakintu wambwira cyarabaye agasozi kose n'utwo duturanye nije mfise inzu nziza. Iyo nzu ndababwire yubatswe mu kwezi kumwe yubakwa n'ahantu havuye Bujumbura bagiye basanga cya gicaniro natangiza ahantu gikorera bacabwira ati gira devi zana isima zana amatara zana ibi nibi aba ari uwa mbere umuyaga nkuba amashanyarazi. None ubwo rero Imana yase kuntetereza ngo nzasubira gikorera hahandi yase kunkoza isoni maze gusubirayo sanga aba mu nzu nziza
reka nkubwire nimba uri muri kino kibanza ukaba wahuye n'umukozi w'Imana Labani nagomba kubwira ngo ubuzima bwawe buzohinduka. Ntibizosaba ko tubivugishwa, ntibizosaba yuko abantu babikoraho, oya ni automatique. Imana ivuze kirungitse abamarayika automatique, ni automatique nyene. Reka mabwire ku kibazo c'ingwara abantu bicaye kandi Imana ari kirakiza abantu. Niyo mpamvu ndiko ndareka abamarayika bakora operation. Hari umuntu amaze imisi yumva umusonga niko muwita mshale, ukava muri rubavu ugashikino Imana iri kiramukoraho. None mba ndiko ndababona ariko ntitwubakira ku buhanuzi, twubakira ku ijambo ry'Imana. Ndiwe Jumbura ndiko ndavuga ubutumwa mu isoko, sengera umumama yaramaranye ikibazo cy'ubutinyanka imyaka 3 n'amezi 5. Ubutinyanka murabizi bijya bintu by'ababama, biko bavyita nyene ni ivy'ibanga. Mwace mubimenye je ntaho bimbaze sinjayo, ariko abajayo barabizi. Yarabimaranye imyaka 3 n'amezi 5. Tusenze Imana atinya kuvuga ko afite cyo kibazo, ariko avaho aragenda, atambutse gato azemva kirahagaze, cha kibazo kirahagaze. Bamama baca bavyumva, papa ntabyo bumva, zamva ngo n'abamarayika automatique, ntabwo bakora bukebuke. Ariko umuntu w'umusonga ni igitero cyavuye ku murozi. Imana ikirabimbwira. Amena. Wenyine ashobora gutambuka kegera imbere. Imana ishime cyane. Reka mabwire uhereye ico gihe nuno munsi ico kibazo cyahise gihagarara. Ndavuga ngi kibazo wazananye cyangwa se uzazana kuri no musozi, hari abamarayika bakora automatique. Zamura ikiganza cyawe, vuga ati Mwami Yesu, abamarayika bakora automatique bankorere mu izina rya Yesu. Vuga ngo mu izina rya Yesu. Vuga ngo bankorere mu izina rya Yesu. Vuga ngo bankorere mu izina rya Yesu. Manura ikiganza cyawe. Imana irabakoze kuno mugoroba. Turuguru ikoraniro kandi tuzabandanya imisi ngahe 3. Imana ibaha umugisha. Pastor, Imana ibaha umugisha.